Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Abashingamateka ntibazi ibyo Daniel Geras Ndabirabe arimwo mu Burusiya. Amakuru adushikira ntahumuriza aravuga ko Daniel Geras Ndabirabe yaba yaramaze guhunga igihugu c'u Burundi. Andi makuru akaza yemeza ko Daniel Geras Ndabirabe yabarembye cane kubera ishano yahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero kugira ngo amwigeze ku ruhande, kuko yaramaze kwakira amakuru avuga ko byanze bikunze mu bariko barategura kumutembagaza ku butegetsi arimo, kandi ko ari we uzahita uba umukuru w'igihugu by'imfata kibanza. Ibi bikaba byarateye ishavu rikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza aho yiyumvira kumugandagura amuhaye ishano. Benshi bakemeza ko yamuhaye ishano nawe akaba yaragiye kwivuza mu Burusiya, mu gihe abandi bemeza ko Geras Daniel Ndabirabe nawe atari umuntu woroshe yahise amenya ayo makuru agahitamo guhunga igihugu atarahabwa ishano. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, tugiye kwibanda ku byo abashingamateka babajije ndetse n'impungenge zikomeye cane ziri mu Barundi kubera ukuntu indwi zitatu ziheze Daniel Geras Ndabirabe atagaragara mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ataranavuze aho yagiye. Iki akaba ari igipfungu gikomeye cane kandi giteye ubwoba, byerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ku mfiro, kandi bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigizeyo abakeba biwe, kandi bikaba biriko biraboneka neza ko abategetsi nka bose ngaha mu gihugu c'u Burundi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka muri CNDD-FDD baruhijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko gahunda afise n'intumbero afise ari yo gukuramwo umwe kugeza bose barangiye, nk'uko yavuze ko nawe nyine atari umwana, akavuga ko ari umujenerali ata muntu n'umwe ushobora kumutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abashingamateka ntibazi ibyo Daniel Geras Ndabirabe arimwo mu Burusiya. Benshi baremeza ko yahunze igihugu, mu gihe abandi bavuga ko yahawe ishano n'abakozi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye arafise ubwoba ko igihe cyose hagira ikimushikira ari we wahita umusubirira, kandi akaba afise amakuru ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi Daniel Geras Ndabirabe nawe nyine abarimwo, kandi ko abifisemwo uruhara rukomeye cane. Indwi zibaye zitatu umukuru w'inama nshingamateka adatonda mu bikorwa by'inama nshingamateka. Yabonetse igihe nyuma ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatanu 2024. Inkuru twabahaye kuri no mboneshakure yatumye abarundi bibaza byinshi. Geras Ndabirabe yoba agwaye canke ari mu rugendo rw'akazi rutazwi, canke se yarahunze igihugu. Ni amakuru menshi ariko aravugwa n'abashingamateka ndetse n'abarundi batari bake, cane abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ico kibazo cabashijwe uno munsi mu nama nshingamateka. Uno munsi nyine hari kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu 2024. Mu nama ya bose abashingamateka icyo kibazo cyabashijwe, kandi iboneka neza ko abashingamateka bafise amakenga akomeye cyane ku byashikiye umukuru w'inama nshingamateka. Umushingamateka Gaston Sindimwo yabajije iyo umukuru w'inama nshingamateka ari kubera amaze igihe ataboneka, mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi handikwa byinshi. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Sabine Ntakarutimana
yishuye ko ingingo ya 19 y'amategeko agenga ibikorwa by'inama nshingamateka itomora ko mu gihe umukuru wayo afatiriwe aheza akaba asubirirwa n'ibyegera byiwe bibiri hakurikijwe uko bisumbana. Sabine Ntakarutimana yamenyesheje ko Geras Ndabirabe afatiriwe ariko ko iyi bikorwa bibandanya atangorane iriho. Gaston Sindimwo ntiyanyuzwe yaciye asaba ko batomora inimba umukuru w'inama nshingamateka afatiriwe n'ibijanye n'akazi canke ko yoba agwaye. Sabine Ntakarutimana yahunze ico kibazo agiha icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Abel Gashatsi. Uyu we yishuye ko inama nshingamateka itota umwanya yishura ibica ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ncamake nta numwe ashaka kuvuga ibyo Daniel Geras Ndabirabe arimwo muri zino ndwi zitatu ziheze, ariko amakuru adushikira ava ku begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abagize inama nshingamateka akaba ari amakuru adahumuriza na gatoya, kuko benshi bemeza ko yashobora kuba yarahawe ishano n'abakozi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe andi makuru yemeza ko yahunze igihugu c'u Burundi. Geras Ndabirabe yoba agwariye mu Burusiya. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko umukuru w'inama nshingamateka yasohotse u Burundi mu ibanga aja mu Burusiya kwivuza. Aya makuru avuga ko atamutegetsi n'umwe yaherekeje Geras Ndabirabe ku kibuga c'indege ca Bujumbura, mu gihe iyo asohotse hari abategetsi bo mu nama nshingamateka bahora bama bamuherekeza, kandi bikaba bivugwa neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari watanze itegeko ko atawumuherekeza, kandi n'amakuru adushikira ava mu nzego z'iperereza akavuga ko byanze bikunze ishano yahawe ryaba ryarateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yakiriye amakuru ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi byanze bikunze bafatanye kandi bariko barakorana bya hafi n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, bakaba ariko barakorana na Geras Daniel Ndabirabe. Amakuru dufise avuga ko Geras Ndabirabe yasohotse igihugu yitwa ko azogaruka itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ariko ku wa gatandatu uheze ntiyagarutse. Bivuga kandi ko yagiye atawe asigiye amabanga nk'uko ubundi bigenda, hariho ububasha bwiwe atanumwe ashobora kubukoresha, aho nko mu bijanye no gusohora amafaranga y'inama nshingamateka. Geras Ndabirabe adashize ko umukono ntibishoboka ko ayosohoka. Ubu rero hari ikibazo kizanye n'imishahara y'ukwezi kwa gatanu ku bashingamateka n'abakozi bo mu nama nshingamateka. Hamwe Geras Ndabirabe atoguruka vuba, abo bose barashobora kudahembwa, kandi koko niko bimeze mu gihe baba bataratora undi koko niba koko yarahunze igihugu canke se koko niba arwaye bikomeye cane. Ariko ikibabaje nuko nyine batariko barabisigurira abarundi kugira ngo bamenye ibiriko biraba. Umutegetsi agira kabiri mu gihugu ntapfa kunyika. Umukuru w'inama nshingamateka niwe mutegetsi agira kabiri mu Burundi. Hageze gishikira Perezida Ndayishimiye cotuma ahagarika burundu amabanga yiwe yasubirwa na Daniel Geras Ndabirabe. Nk'uko Gaston Sindimwo yabivuze, umutegetsi nk'uwo ntarekuriwe hungumizaho igipfungu mu byo arimwo. Gaston Sindimwo yanahanuye ko hobaho itangazo ry'inama nshingamateka kugira ibihuha bihagarare, ariko Sabine Ntakarutimana na Abel Gashitsi babyanze. Icaboneka co nuko abo bategetsi babiri batari bafise inyishu y'ikibazo bajejwe, kuko nabo bwabo batazi ibiriko biraba, kuko amakuru adushikira aravuga ko ari intambara iriko irabera mu bihangange bikomeye cane byo ku rwego rwo hejuru, aho bamwe batubwira ko Geras Daniel Ndabirabe yahunze igihugu, kandi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka ko agaruka, mu gihe ibindi bihangange biriko birakora ibishoboka byose kugira ngo agaruke. Akaba ariyo mpamvu abo yasigiye amabanga batigeze bagira ico batangaza. Kuri yo mpamvu Sabine Ntakarutimana yanze kugira ico atangaza ku bijanye n'umukuru w'inama nshingamateka, umutegetsi ugira kabiri mu gihugu c'u Burundi. Nimba Daniel Geras Ndabirabe agwaye yoba yafashwe igiturumbuka aca yiruka mu Burusiya adaciye ku baganga b'u Burundi, yoba atizeye ibitaro natwe turashoboye by'Ikarusi byo byateganijwe ko harwarira abakuru b'ibihugu ndetse n'abakuru bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yoba agwaye gute ko amakuru ahanahanwa ari menshi? Zimwe mu mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko yahawe ishano, izindi zikandika ko afise kanseri de la prostate.
ukuri koba ari ukuhe? Benshi baravuga ibihuha bitandukanye, ariko nanone igitangaje kandi kinateye amakenga nuko leta itari kugira ico itangaza kuri ibyo byashikiye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe, umutegetsi ugira kabiri mu gihugu c'u Burundi. Uko biboneka neza nuko harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi uko biboneka neza nuko abashingamateka byanze bikunze bafise amakenga y'ibiriko biraba. Ntimuje kure cari ikibazo c'umuyagankuba, kandi biraboneka neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba, kuko nubwo benshi bavuga ko ibibazo by'ubutunzi biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko n'ibibazo bya politike nabyo nyine ntago bisigaye. Gusa kubona n'abashingamateka babaza ibibazo nk'ibya twebwe abanyagihugu, birumvikana ko atacizere n'iteka biri mu nama nshingamateka. Umukuru nk'uwo ntiyogenda nk'uko nabo batazi ibyo arimwo n'ibimujanye. Birababaje cyane kandi birateye ubwoba. Niba atari ko aragambanira igihugu, yaragwaye canke se yahunze igihugu. Ari mu kazi azagaruka, ariko inshuti ya mbere ku isi yose namagara ubuzima abandi bose. Hanyuma ariko biraboneka neza ko niba yarahawe ishano na Perezida Evariste Ndayishimiye, igihe cyari kigeze kugira ngo Ndayishimiye akurwe ku butegetsi. Nagiye kubona ko nyakubahwa Daniel Gerard Ndabirabe ahambaye, n'igihe yavuga ngo ubushakashatsi bwakozwe basanze ifaranga ry'inyabihanga risumbya agaciro ibyo Washington DC. Ibi byose nyine birerekana neza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Mu bisanzwe amajwi yacu ntaho yoshika, n'abashingamateka ubwabo badasenyera ku mugozi umwe ngo babone biriko biravugwa cyangwa se ngo batange umuco ku biriko biraba. Mutamara rushe nibazo turimwo abarundi aca yigira mu kurahuko. Gusa Imana imuje imbere niyahaba agihwema umwuka w'abazima. Ariko nanone niba yaranahunze natangaze ko iyi ntwaro ataco izamarira abanyagihugu. Isukari, igitoro, amazi, amatara nibyo biduhanze, nibishaka baratubwira icamuzanye. Erega n'umusaza w'icamamare, ariko biraboneka neza ko naho yagenda n'ubundi ntaco yafashije abarundi. Yagiye gusega umukoroni aca yongera kuvugwa nawe mukoroni. Ntibibagira unibutse ingene boganiriza imyiyerekano, botunganya imyiyerekano ko yo kwiyamiriza umukoroni, ariko uyu munsi tukaba dukimukeneye. Biteye isoni. Ingwara ntishikwa, kandi biraboneka neza ko byanze bikunze ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Uretse ko abasenga bahaguruka bagasenga, kandi biraboneka neza ko byanze bikunze iki gihugu c'u Burundi kiriko kirinjira mu manga ikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bagomba gusengera igihugu c'u Burundi, kuko biboneka neza ko umwanzi yamaze kwinjira, kandi bikaboneka neza ko umwanzi ukomeye abarundi bafise atawundi uretse ubutegetsi bubi buba hanze. Ubutegetsi bumaze imyaka myinshi butwara igihugu c'u Burundi, ariko bukaba budashaka gutunganiriza bose. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Turagumya gutohoza ibiriko biraba, gusa nyine ntibyumvikana, kandi gusa birerekana neza ko harimo ikibazo gikomeye cyane mu butegetsi. Byose nyine tukaba turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.